nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group. Dagushima Yesu wanje wa sabwe nyinjire Ego. Stone. Oui. Yesu ashimwe. Amen amen. Namahoro. Ego kabisa. Stone burya rero uje maze imisi ndakwiyumvira. Ha? Maze imisi ndakuraba muri Koharumenga, maze imisi utaza niyo uje naho umenga ntubushwashwanutse ntuja mu bandi urikumira. Stone ufite ikibazo nyabakristo? Bo chef ndakubwiye ikintu kimwe. Nuko isi ndabona umengo yambanye no kandi cyane. Ubisanzwe ego hari cimana imvuga ko ako simboni yo biriko biraje. Hagutera nje imbere nterasubira inyuma. Nico gituma kenshi ndaraba ndashobora kuza haje ugasanga benshi ndatumye donc ndabakura mu bikorwa muba murimwo ku buryo na repetition yejo utaje ni kubw'imvo yaje. Je nari muri situation idasanzwe, je niriwe inzara ejo. Bon ibintu nari ndimwo nta kintu na kimwe cyashobotse hako no gize ikintu nungutse donc nagize guhomba gusa. Bo ofete Stone, bo ico no kubarira gatoyi, ndazi yuko uri mu bibazo, sivyo? Ndazi yuko ufise ingorane zitandukanye, wihangane kuvyo uri kuracamo. Mugabo kandi ndazi yuko ufise amasezerano y'Imana. Urafise amasezerano kandi akomeye. Uri umukozi w'Imana uri kurayikorera. Stone. Ici Imana yavuze naho vyocahe gitegeza gushika. Ici Imana yagusezeraniye, ijuru n'isi ntibishobora kuvaho utarabirongo. Umuhero ntushobora kuza ici Imana yagusezeraniye kitaragushikako. Nubwo ijuru n'isi byo kugwaho, Imana yo kuremera isi yiwawe kugira ngo igushikirizemo amasezerano. Kandi Imana kugira ngo ishitse ivyo yasezeraniye umuntu, nta mpanuro z'abandi bantu ikenera. Sivyo? Dufate ko yagusezerana kwizogwa imodoka nziza. Ntitangurira kwikinga, ikaduga ku moto, ikaduga ku muduga waga taxi canka agastarlete canke ikagendera duga ingazi oya. Uyu munsi urashobora kurara ukenye, ejo bugaca utunze kubw'umugambi w'Imana. Stone ntiwihebure vraiment, ntiwihebure ndagusavye. Hama ingore ntizitume uja kure y'Imana. Ubwo murindiriye aho nyene wiriwe inzara ukaza muri repetition, Imana ikabona kwitanga wagize birafasha cyane. Sawa ndashimye kumanura mu mpaye kuko hagira ntaho nibaza yuko umuntu baba yaravangiwe. Uko bibaho donc gusezeranirwa ikintu hako gifashwe mega gisubiye inyuma. Aba murakoze cyane kubizo manura mu mpaye. Ego merci sana. Ivyo narindi. Urakoze nawe reka ce tugenda tujanyinge kwa pasteur kuma aya mariste. Yabaririmbyi bose. Obe wanshizemo. Urimwe mugabo urahereza. Naco kizindimwo. Sawa sawa. Okay. Iratuzaniye Faraja Group. Ebiti. Sawa? Murakomeye. Ego nibiki wewe? Aha niho muhira. Waje tumbera hehe wewe? Ntusanze ngaha. Mumbabare numva. Banza wegegweyo. Vugira hari. Yesu we. Mumbabare gato nari nshaka mu mpamazi yo kuntu. Iki? Aha bakubye ni muri Tanganyika. Hari yakwanza ntihagire nubona ko turavugana hari. Oya namazi yo kunwa. Yo Yesu uranuka ura. Ibiki wewe ngaho? None wowe ngo nibiki? Papa ndabiri umuntu uko bose nari nje kubasaba amazi yo kunwa numva nari nyotewe. Donc nariko ndengana nuru ruzuba cyashima kubasaba amazi yo kunwa. Igikombe gihari twamuhamwe. Ivy'amazi bazuye umwana nimba yakwimye je ntavyo nomenye. Vugana niyo mwana. Nkayo ndaguha n'amazi ahari. Mu bisanzwe
ko mwebwe mwene urugo muri ngaha mashobora kumumbwirira akayama papa ega aramuka n'umushusho mukanwa nitwo mu gikombe n'umushusho cyacu. hari vraiment nofungura nta kibazo none ko ari wazi ibirahuri aho biri turazi ko ntajya kurabikomba aho biri nta by'ibikombe ngaha nta mazi ahari genda hari donc vraiment munyihanganiye n'ukuri ndabasavye n'umushusho hari n'ukuri nofungura en plus umushusho waje guhagira ngaha hewe n'ivyimbwa yasigaje irapfuma ibidaho ntabyo ndaguha ngeni musa ntagire no kubona ngaha sa murakoze cyane takaragenda nyaruka genda uriruka sa murakoze udusezera rero turamukije iratuzaniye ni faraja rupe. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya Stone. maisha yangu. Remo tama Stone. Yesu ashimwe. Amen. Ni sawa. Vyambanye fu simboni yomva simboni yonja no kubera iki kubera Imana iganira nanje muga nkarindira amaso agahera mu nzira no Stone No, gira Imana ndayikorera mu kuri no mu mpwe muca irakwiye kumbwira ati Stone ufise amakosa ya naya hama nkikosora. Stone musanzwe ibibazo urimo bivanye no turirimbo numva uri kuriyegereza mu ino minsi bica bigaragaza ibibazo urimo. Abantu benshi bari mu bibazo usanga bari mu turirimbo tw'amacurungu tw'umubabaro. Stone mugabo jewe iconzi nuko Imana iteguye kukugirira neza. Stone kenshi umuntu ariko araca mu bibazo riba ari ishure rikomeye. Kandi uwiza amashure y'ubuzima akayaminuza n'iciyumviro ciwe kenshi kiraruta uwiza amashuri asanzwe. None kubera iki Kuko amashuri y'ubuzima arakomeye cyane. no kubera iki umuntu yinjiye muri eglise rimwe Imana imuvuga ko aho nyene bikaca biba twitwamaho imisi yose twarindira ko inyishu yacu ishika Stone. bikanga kumvo nyabaki Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. bisigura Stone igihe uri kuracamwo nubwo biriko birateba bisigura ko inyishu izo ziremereye gose kuruta kuko uri kuraca mu ishuri. Stone Imana ikira guforoma bicemwo mugabo ndazi ko umunsi umwe uzovyibagira uzibagira ubuzima wamaze gucamo waciyemwo muri kahise. Stone uje ndazi umusore ari hano yari umuzamu urabona umuplanto kuri bank mu nyuma ahava abadeje w'iyo bank mu planto bibaho ibitangaza Imana ikora birakomeye cyane. abo Urashobora kuba uri umuboyi ejo ugasanga ufise ibiro vy'iwawe. Urashobora kuba uri umutaxi vero uno munsi mugabe ejo ukaba uri umushoferi w'umuntu akomeye mu gihugu. okay ivyo Imana mbona bironderwa Stone kandi gusa reka kwihebura ntufate imyanya yo kwihebura. Abantu benshi bari mu bibazo barafata imyanya ikwiye yo kwihebura yireke. Naba gusa ibihe by'inyishu yawe bibemo. sawa murakoze cyane ifo yuko muze muratuba hafi Jewe nariciye ngaha Stone gusa naenda kuzana amafaranga 5000. abo merci sana Nariciye ngaha mbona. nta n'urupi narifise mu mufuko Ego. Bwe tora 5000 mugabo ushishikare wizera canke ushishikare wihangana cyane sivyo. okay Ego. Hama muri repetition ndabona uri kuraza ni sawa. sawa murakoze Ego. cyane Niwe guramberekeza ntaje. sawa Manu urakoze kweli uno munsi buramanuka kabisa Iratuzaniye ni faraja rupe. Iba, yego kwe no munsi Bite? bimeze bo. Bimeze bya? amakuru yanyu Ni meza. je banyita Stone Ntibyari bikeneye ko ndakumenya ushaka iki. mu bisanzwe ndiko ndatembera eske nta kuntu noza kumena ijya yarara yanyu mukama igikombe Oya rero kimwe afise cy'icyayi ababijejwe. donc mucemo mu gikombe c'icyayi basikimwe Imifuka ingahe? ijya yarara yose iri hajya je no bitwara nta kibazo Nta sukari tugushiriramo. nta kibazo kive kwitwa icyayi nta kibazo Ariko uragora. Eba nta buro byose urakubura. oya nta kibazo Ndapevye nibiki
ashaka teri yarara tume igikombe c'icayi kitarimo n'isukari na soni stop none ko ugomba muhera yasi wavyisabiye hama muhembe icayi kitagira isukari none yatanze raso Soni yanga stop wewe. ani mumenyerane wote yori yarara igikombe c'icayi stop ha atani isukari yarara kiri ha mucumu igikombe c'icayi ni ari membo ushobora guha umuntu bon ndashobora kubikora nta kibazo oya mumva amahoro nta kibazo oya nana kimwe bon ndira gato shada ndagarutse wegenda ushira ico cayi kuziko ntushiremo n'isukari hariho n'ibindi biri mu nzu we nta kibazo we kura kwanza ivyo imifuka 5 n'ibikombe Akira. bibi merci oye watakaye bakubwicaye we ntiyumvasha rero we nasoni ufise ushoga umuntu ayo matu yazaniye nde ndayazaniye uyo Kubera yaguhaye. kari umuntu nka wewe yobasha nari nabasabye icayi oya nwana na kimwe n'ukuri wono nasha ni ronona nuharire kwa papa genda ge nuharire murakoze cyane Yesu abahezagire amen je nifuza kubamenya ukuntu mwitwa twitwa Chanel sawa nanje nitwa Stone sawa Yesu abahezagire cyane Yego. murakoze cyane nawe nta kuntu aya mata mubanza mukayabika hama nkabanza nkatwara inoya yarara hama nkaca mbona ko oya n'ukuri navye gutwara iyarara irafise abantu bayitwara n'ukuri wabwe ngo wicare ndagwe no mukatwoze nana Sa? kimwe musaza we none ntava bibona nabi reka rero iryo musaza je we n'umwe nana kimwe mumva amahoro sawa murakoze cyane Yego. ndayanwa murakoze iratuzaniye Faraj ni faraja groupe. basha amadosiye kumenga yambanye menshi cyane kambe ndayapanga ndabe wi haruguruye amahoro mahoro uje gutora inyishu y'ibyo twari twavuganye yego nanje gutora inyishu okay nibaze ko nari nakwemereye akazi ariko nawe hari ibyo twari twavuganye nibaze kuzanya inyishu nziza mwasavye yuko two kubakana numva uvyibuka kubwira ndo nkako kazi naho muri abapfakazi me mugabo jewe ku ruhande rwanje nta kuntu mwoma ako kazi nkakora n'amezi 3 ndiko ndavyiyumvire yuko bishoboka ubanze gukora tutarubakana hama nzoza ndavyumvira ndi hano ku kazi kandi niho vyonyorohera cyane oya ntibishoboka please ndagusavye oya ntibishoboka niba ukeneye akazi nuko twubakana hama ugakora akazi umpe donc umwanya sivyo mbe ndakora hama ngene niyumvira mu mwanya nzoba ndi kuri ubanze gukora yego burya wowe bwawe nsanzwe uri kijuju je narinzi yuko ndakubwiye icyumviro nk'icucu vyakira ningogo urabona ibi vyose vyoca bibi vyawe none rabi uri kuri urazunguruka nkiyo hose wowe bwawe ndiri kijuju sawa d'accord merci sana nukuri ndagahevye urahevye akazi mugira ibihe vyiza urahevye akazi yego nawe ibijuju bibaho kwera iratuzaniye ni faraja groupe. gute mugabo ubwo si Stone sa ni Stone yego ndi Stone gute none amakuru y'imisi ni meza ariko je sinabamenye ntiwamenye oya ni je wigeze gutorera ingodo yakorotse turi ahantu ucura yinsubiza warusohotse alimentation ya faraja yego okay amakuru y'imisi asha ni meza vraiment imisi myinshi utabonana ubuzima ni hatari nico gituma naboneka yego mugaje nagumye niyumviraho narindi hose kuko ijya ngo darimwe amahera menshi kandi yarimo n'ivyangombwa by'iwanje mugabo numva ashaka gukora ikintu kimwe wonsaba ubunyene ikintu kimwe donc wonsaba no ndagusavye byaca bisho yego vraiment je wo makazi vraiment byo bikwiye akazi gusa niko ushaka yego none warize diplome ndayipfanye hajya mu nzi wize ibiki none imanite nagize iby'ubuganga canongera ndiga INSP nyene niga ubuganga nyene nivyo nabandanije yego urumva jewe nkorera muri Faraja Group rero mugabo ndafise grand frère atwariye ahantu ibitaro bitandukanye jewe noca ndamukubariza kuko arashaka kuguha ikibanza kimwe yego vraiment yo gushira ku kazi kuko arabishoboye we rero urumva nzoca ndakubarira ndaza kumubarira wowe genda ndaza kumubarira gusa kuntu no gutora n'ivyo vyongora hamwe aramutse
telefone hasi fise ntufise mwana kubwira ibarabara ego ushobora kumpa adresse yawe ana hajya hepfo ijya korosi ijya nzu ya mbere hajya nyene hajya niho muhira hajya kwa JP hajya n'umugabo witwa JP haba okay nzoca mbaza hajya muri rya rupangu rero gwiwe uje mutama wo muri Kamari Faraja group vora hajya turi kumwe we rero ntituyaga amasigara cicaro jewe nawe kuba nkore ikintu kizima nzoca ndakubarira ejo nyene nzocanza je muga ukuntu ndakubona umenga birasanzwe vraiment ukuntu uri kurifata umenga ntiwizi ivyo bintu byose umbariye urabona ko ijya ngo dwantoreye sa yarimo permis wanje yarimo ibintu vyinshi kandi by'akamaro kuko uciyinsubiza gusa amahera yo yararimo yari menshi cyane mugo ukuntu uri kurifata sindabibona vraiment bo bibaho n'ubuzima umuntu yakira ikintu cyose gishitse sinoca ntegekwa n'ubuzima ndimwo me hari kiri muri jewe ntegerezwa gutwarira ibanga yego vraiment nico wibikiye nico nibikiye sawa murakoze muga akira ya 10000 to murakoze aze kugufasha ahantu uri kuraje ananiyumvira kunuza kugirisha photocopy ya diplome fise napanye ibanga okay sawa murakoze cyane sawa iratuzaniye Faraja Groupe yo nono ndapfuye nono sene ihangane sene tugitse kwa muganga sa murakoze nareka kwifata hano ndababaye nono sene ihangane sane nono ndapfuye yo mana sene ihangane sane oya birase nono ko nihangara nukuri ukwirikira injire nono ndababaye sene ihangane sane oya ye nono birase nono mumerewe gute bimeze gute sane mubwire sane muganga mva mbabara muganga mubabara hehe mwafashwe gute byatanguye numva tanguvu mfise numva meze nabi mu mubiri hari ahantu mwaragiye kwa muganga haheze igihe kingana gute indwi imwe asaba reka turabe ico tubafasha muganga ndapfuye muganga agira ni ngoga numva meze nabi muganga reka turabe ico tubafasha nta kibazo murakira tunyarukirize oya murakira nta ngorane iratuzaniye Faraja Groupe nimebwe mugwajije Chanel yego ni twebwe umugwayi yaraye gute bimeze gute nukuri muganga bumbona ari sawa mujoro yarashushe cyane mugabo bunye mbona ari sawa bo je ndiko ndaraba ndabona mbo facture mugeze ko ni 2 millions wisa rero murashobora kuraba ukuntu vyogenda sinzi muganga nibyo muga abavyeyi bashanira ntibari hafi bisaba yuko twobarindira ko ayo mahera twe nitwo yaronka bo okay jewe ico mbona vraiment ariko aramererwa neza kandi mbona ari karakira kwanza mama shanira sani mumo wawe Yoshane umeze guteka mwana uvyafo ndumva ubushuhe nebukeya bwagabanutse none ni sawa muganga n'amahoro egome n'amahoro yo umwana wanje basha yarageze kure yo kama nariko ndavuga niwe mama wa Chanera ego Chanera vraiment bo yakize hama nariko ndavuga yuko facture tugeze kuri 2 millions yisa sinzi rero ukuntu vyogenda ngaya mahera mugezeko 2 millions wisa amahera ko ari menshi kabaye akubera ko ijoro rimwe gusa ni 50,000 ijoro rimwe aya mahera ni menshi cyane mugabo ntaco vraiment umwana akize mu muvuye agakira nta probleme bibaza ko umuntu yogerageza uburyo bwose kuko burya amagara rutamajanye aya mafaranga yaboneka akize no mubandeye mu muvura hama hageze ko umurubika nta kibazo amafaranga azaba oya Chanera vraiment bo asigaje kumara kire twamwandikiye bundi bwo yakize atangwe ndabona bimeze neza umwanya urumva arashobora gusohoka yego cyane okay reka telefone papa we kugira kuko je muri uyu mwanya nta mafaranga afise hafi reka nsabe papa we kugira yarangera ukuntu bibasiye fuma barafata credit nta kibazo ntama nibaza ko
Bo je ndagiye ndafise ibyo ndiko ndakora hariya mu biro. Ego. Turasubira. Sawa murakoze. Iratuzaniye ni faraja rupe. Shani. Amafaranga arabuze mwana. Bisibiri yose turindiye amafaranga ko ashika bikanka vrema. Azoza mu mwana bikeho. Ashini kibazo vrema. Amahoro. Umugore wawe yakitse? Ashe yakize vrema. Bisa none. Ego. Bo turabifishe. Haize deje muri ngaha. Ego vrema twaragize akabazo, twari twizigiye amafaranga none vyase vrema ko dushikira ahubwo natari muganga. Facture ya muvyeyi aya mahera arahari cyane. Nyakubahwa muganga je sinoguhisha wowe umuvyeyi nkanje. Ana yari 2,800,000. Ego. Murayeho amajoro abiri kandi. Hiyongeye ko ibindi bihumbi cyane. Ivyo ndavyumva muganga ariko twashikiwe n'ikibazo gikomeye cyane. Nukuvuga ko umugabo wanje ku kazi baramwivye. Bamwiba urukomba amazi aha ntafise nico avuga. Muhira naho umwana yahiye. Umwana? Umuhererezi wa bashanera. Uva ni kibazo vrema aha nudera twari dufise twari twitwa ko dufise mu nzu bacha badukoresha mu kuvuza uwo mwana. Aha ni kibazo ahubwo kimwe gusa. Ico mbona nuko mwofata shanera mukamufunga hama nanje nkaba ndiruka tugakoranya imiryango tukarondera ingene ducakura kurihara amafaranga. Ataruko naho ndabona nta bundi buryo vrema. Je numva bitoroshe. Umwana ucumufunga ko arara ngaha ni yindi facture yongera. Sawa. Ikintu gusa gisigaye bo reka tuze kuvyiga sivyo? Reka tuze kuvyiga nta kibazo. Ubusanzwe yari n'umunyeshure simbana n'ukuntu byaca bigenda n'ukuri. Aca yongera afunga kandi yari n'umunyeshure. Hari hagize ko agenda ku ishuri. Urabona ko no bari mu ma examen atari. Bo reka turaraba ico dufata sivyo? Sawa. Sawa. Yego muragize neza. Iratuzaniye ni faraja rupe. Oui. Entrez. Mwaramutse muganga. Amahoro cyane mumeze neza. Ego. Nshane bite? Sawa. Bo twavuganye yuko musanga mu biro ano masaha. Nta kibazo muje ku gihe. Akazi ni kenshi kabisa. Ashaka bibona kweri. Ego. Okay, ni mama Shanela. Ego. Okay. Bo mwe mwari mwavuze yuko uburyo bwabagoye kandi cyane. Ego. Mama ngoma ndababwira ikintu kimwe kidasanzwe kuko na general bayitushe ku bintu mwaciyemo. Hama bo uno mwana nta kamaro ko kumufunga. Donc uno mwana hari ikintu yakoze wenyine atazi. Ni yanyibuka ndamuhera. Nikiteo? Ya yakoreye jewe. Wewe? Ntubone naravyibushe nganuko navuye kure mama. Ani atari. Bo uno mwana nitwa Shanela. Na musaza wawe yitwa Stape office. Mama urumva ko ndabazi cyane. Mu bisanzwe iyo facture yanyu twayize na iravye ngene bimeze. Okay. Ikintu kiriho rero. Mureme kandi cyane. Shanela yarantabaye nari nshonje. Nukuri. Ariko ntiyavyibuka guhera iyo saha. Hajya hose naguma ndaba naraza muri chambre nkaraba hanu no bandamuzi. Uyu mwana nagiye gusaba ko no basezera umwavu. Hama acampa igikombe c'icayi. Nukuri. Hakumi igikombe c'icayi yamahaye amata. Shanela sizi ko avyibuka. Jewe. Shanela wewe nyene wabikoze wewe. Shanela uyu mushiki wa Stapen. Sinavyo ibyo bintu. Gikombe c'amata. Oya. Muga birashoboka cyane. Urazi ko mu nzu hama hari agaseke k'amata muri frigo. Nivyahereye ntiyabaye n'amata gusa. N'umukate yarampaye ndenzako. Ico gihe nari nshonje kandi cyane ncafuye merewe nabi. Bomere rero ino facture kubivanye n'iciza yankoreye uno mwana kandi kidasanzwe mu buzima nari mbayemo. Bwari ubuzima bubi kandi cyane. Facture yiwe irishwe igikombe c'amata. Ego.
muganga uko Facture nyene yiwe igikombe c'amata nico kirishe ino facture. aha rero tuzoriha amahera ni gute Urakoze Mana. sifungwa ndataha muganga yesu we 2,900,000 zirishwe kubera ikirahuri c'amata Mere nuko nyene. Hama mu bisanzwe mama. ndarengewe n'ukuri Nkoze ico nategeza gukora. Kuko uno mwana Shanera yankora ikintu ciza cyane ashobora kwibagira. Burya we yaribagiye iciza yakoze. Me kuri jewe je sinigeze nibagira. Sivyo. Nitwa dukwiye kwibuka inabi gusa badukoreye. Nivyiza irifo yuko umuntu akwiye kuza aravyibuka. Sawa. Mutaye muhira mwumva amahoro. Karibu je nkorera ngaha none umunsi tuze turaza turamukanya tugenderanira. muganga n'ukuri nimba hariho inshuti ya mbere iriho ku bwanje mana Imana irakoze cyane Yego murakoze cyane. Yesu aguhezagire ubugisha bane ugumane nawe Shanera Amen. ukora ikizu kagisaga imbere mwana uwo mutima n'ukuri uzukumane urabona ico wakoze ko ivyimburwa vyavyo bibaye mu Murafise nyungu ukuntu mutaha. oya Reka cembwira umushoferi abatahana. Sawa Shanera. Muze mugire umugisha. Shanera nawe urakoze Sawa rero. muganga Yego. uhezagirwe cyane Sawa sawa murakoze Yesu cyane. we, ewe Yesu urakoze cyane Iratuzaniye Faraj ni faraja Group. Ewa. Nuko byose bigenda. Mugabo wajya ni hatari we. oya reka ndarimwe Akandari ntabe telefone. Allo? Igitoro cyahetse. Agenda kuri station donc inyene yaho. Okay. Nari yabonesheje bagwa igitoro. Oya nta kibazo ndari ya facture. Okay. Uti carakemutse mutama kura kure. Sivyo kura kuri Imana haje. Igukura ku mwavu. Ukakwicarikana n'abakomeye. ubuzi stone wa kera ofete ibintu Imana yagukoreye ntibitahuritse Bo gusa muri make nukugushimira ukuntu wambaye hafi imbere kunshimira rekaje maze ndagushimire nezerewe cyane cyo gitumuza mu majambo yinjira namwe maze ndagushimire ko wihanganye ukarindira isezerano ry'Imana ukihangana bari kintu reka gukora cyangoheye cyane ikigigo cy'imfuvyi wakoze mu Gatumba Stone kijya kintu carantushije cyane nukuri vraiment ndabona yuko ufite umutima wo gufasha uraza aho wavuye uraza ubupfuvyi waciyemo Stone vraiment wakoze ikintu ciza cyane hama ikindi naco je numva ndyoye vraiment sinoheza bo sawa ndagushimiye ahubwo wowe ndagushimire cyane ukuntu wambaye hafi mu buryo bw'impwemo kandi warakoze cyane iyo ntaza kukubona wowe uzurandemesha ibintu bisima nabishitseko kado yabirahari yego vraiment kado yabirahari yo kontake ni gwawe sa bien sûr yo ni gwawe wewe wambaye hafi no wait Stone tuvugane boke rouge bordeaux haje wayo tutari we ntumbarire yego vraiment kontake ni gwawe gedutore igitora aho mbomeshereza aho nza kunwera igitoro niho uzuzura nwera igitoro my god igitoro ntuzumbwira ngo yango sinaje ngo muri korani nacerewe nta gitoro no genda kuri station bashiremwo bordere gusa Stone jewe sinumva amajambo novuga sindavyumva ko nroba my imodoka sindavyumva vraiment kubera impanuro gusa kubera ingene nakurongoye muri kohare kubera nyene sindavyumva eske wibaza iyo utazurankibura yuko je ibi bintu nari kubishikako uraza bisinyene bagonje kugoramika amasezerano yaje uribuka wa mu mama yashaka ko namutwara ari umupfakazi womba hafi kugeza naho ntori nyishuyo eske imagine none iyo modoka ndaguhaye n'ibintu hafashije ahubwo ntibikwiranye inge telefone mudamu wimada ndafise imodoka ubu ndakubarira naza yego arakomye induru navyumvise kefa ndagushimiye cyane umviriza ikintu kimwe yego urakoze cyane ndakunda umutima ufise n'ingene wiyumvira gushima abantu Yesu abanyamibembe 10 yasengeye bagakira hagarutse umwe gushima ndashima ko uri umwe mu bantu bafise umutima wo kugaruka gushima hamwe kindi naco warihanganye warakema test akomeye mu gihe umuntu ashobora kuba afise isezerano harazi bigomba gusa navyo amafotokopi yabyo kandi ayo amutamu rudubi byose no kugira ngo bimupime ujya mupfakazi yari yashatse ko cumubera umugabo kugira ngo aguha akazi ucubijera
wamenga ni nyinshi umugabo yari photocopy nyinshi ya wari ubwiye mutego Stone urakoze cyane kandi abantu bose ndumva ko bo kwiga ingeso yiwawe ego urakoze warasezeraniwe n'Imana ukaguma ku masezerano yawe warahezagiwe cyane merci beaucoup sawa tujane muhira madame abone ikintu amazi ugendera mu yiwawe okay nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja